wavuze ko DRAM-T yakuriye uri mu marega mena ko nabikora ariko nyene ubu harase ku naso kuba vyeje parce que ni long time man DRAM-T yagize tunje nivyo byambabaje narabivuze DRAM-T ko yambabaje kandi mama matishwe ko ndivyo nibiki mwebwe oya sinavuze kuri vyeje utarabigira ego utabigira uri vyeje nari bitandukanye shaka umuryamana rero nicyo kintu je nage no muri ko mujyana bana mujyamana ko mujyana sawa nta kintu nabivuze ko nabikora Bon après-midi, bonsoir les. Nizera ko meze neza genda meze neza kuri microphone ya mbere ni MC Masizerano cyangwa igisiga bwenge cyangwa Mr Dream nkuko biri mission se torabwiye kuri Akiwacu Media tuzokoma twabazanye exclusive international interview zimeze neza tubazanira aba hitmaker bamwe bakora ibikora inka muri Buja Flavor uno munsi rero twagira ibibako byo kwakira umwe mu bari gendikazi nawe si yundi amazina yawe n'abavyitwa Inina House Kesi ariko industry yamuhaye kwitwa Riri Kesi ariko tumwakire twongera tumwa ikaze kuri channel yacu Akiza Akiwacu Media abaramutse yongera nabidondora umeze neza umeze neza urakomeye ndabaramukije oya turamukiriza abakunzi ba Akiwacu Media n'abakunzi bawe ndabaramukije mwese ndabobaha n'abakunda and then abibuzo byinshi I love so much bose urabaye ibibizo mwese mwakiri ibibizo nanje kutayimaye banzu yimeje wewe wambwiye nshaka no kora nakuvuga deja tukora ikiganiro yes mwamaze kuvyumva ko niriri kese tuye ku mamoya tuganira rero tubafitiye byinshi dawufite story nyinshi ngiye kumubaza kugira ngo bimwe zarabidawa ku mucyo ariko imbere yuko tubishikamwo turamaze kubaza ubuzima muri rusange umeze gute ubuzima klima imeze nabi cyane ni ya bien imeze nabi cyane klima irambangamira umwaka umaze amezi 11 amezi 10 bavuga gute amezi 11 mois utanguye ugira ugira uhere sibyo ni igikigirira kese yishimira kuba ndi muzima ikindi kuba harafite abantu bankunda n'abanyanga umuntu abafise indoto nyinshi mu buzima agomba gushikako ubu ufise ndazi ko 31 December ugenda ugasenga ufise byinshi byo gusengera mu byo wasengeye gushika no munsi uramaze kubigirako bimwe muri bavuga bimwe muri byinshi hari byo maze gushika akarorero example bitipi kusha gutemonya ukabwira abantu Jake nene nagisengeye maybe naragishitseko narasengeye Imana ko nzo mfise gukora na shereke ya interview mfise imishatsi mero kafise gupana n'umunyeshuri man deruke nawe ukimosha ordinaire ukigandi navuze nico numva kugira ngo twikinge yes ni Riri Kesi twatangwe tubonana akina muri Samuel TV hanyuma tugenda kumubona ari muri Mapesa The Healers Faith kwa mwari mu August uno ari muri Mapesa kuva gukina muri Sami byari bivuze iki kuri Kesi amakuvayo naho byagenze gute nta contrat nabivuze bien à la fois parce que nta contrat y'ubuzima bwose twahanye n'umuntu kumva donc umuntu murakorana kongera hano nyine akideplacer ariko kijege twabona we na Sami muri Petit na Kidone twari kwibaza ko mwovana mu nyuma hezi imisi mbona uri muri Mapesa ndavuga ati pas possible ibi nibishoboka oya no ni Petit na Kidore turacyakumva Sami ni n'umusheri wawe oya no is my friend kusagira abantu bari haye ibintu bitari byo manje bari haye ibintu Kesi n'umusheri wa Sami turi muri industry ibintu byo gukundana no kujyana gusa oya nta kujyana agenda kijijwe man kandi imisi banyimvira ko ibintu bitabaho Imana iba uri ko utarabigira kandi mama matishwe ko ndivyo nibiki mwebwe oya sinavuze kuri vyo utarabigira utabigira uri vyo nari bitandukanye ngira shaka ko vyo arabigize oya wigize rimwe agajyera nk'imyaka 5 mera ko nabikora ariko nyene ubu harase ku naso kuba vyo parce que ni long time man uberuka ryari kera 2000 kombe no 2000 kombe shira ku mwaka bazi nibisanzwe 2000 kombe niyo biheruka yego reka singiye kubaza ngo byari biryoshye kuko siho narindi ariko nizera ko yari vibe
I don't know. You don't know? Nindabizi no. Wana tukora ikiganiro ibyo kandi mana ndasabye imbabazi uyu munsi mumbabarire basamenyesha. We n'amapesa rero mubanye gute ubuzima urugendo wo kina filme bimeze gute ni giki kuko munsi wishimira kubona waragiye muri kariyeri ya sinema uno munsi ukaba uri umukinyi mvuga ko ari ku rwego ubuzima bw'iwawe nkari rikesya ni gute muri mapesa mufitanye uhabaye ubuzima bumeze gute? Jewe muri mapesa media ndashima Imana parce que uko ubu ukuntu nkora n'ukuntu meze naho ngeze ubu sitabushimira mapesa media. Oya mapesa media yasanze nkora two dukora sinema yitwa ingufu z'urukundo sinzi ko bayiravye amutara ibambwe muyirabe ni kuri mapesa media iraryoshe kandi cyane ariko yasanze nkora rero donc byagiye muri force yiwanje nyinshi n'abantu bakenshimira Imana kwa baranyaka abahe mu bushimira Imana harimo abahe shimira abantu bake akarorero nk'umuntu uvuga ati uyu ni umuroro modo canke uyu ni yafashe kuboko muri ibintu vya sinema akarorero ni nkande ishimwe Michaela Joyce mu petit sœur wanje niwe muroro modo wawe ego ntawo canke ni Sami bani Sami mugarukana Sami n'umukinyi ha mukinyi bitugari oya Sami no director kongera ka umukinyi sigura ko no suffice no musari bayiguhaye oya I'm sorry Sami hari bikorwa byinshi twakoranye je gusa nyene bimwe byo gutraininga kuri Facebook abantu amafoto mwafatanye ngano bisaza mukanya turafata aje none nuko wahaswe kumwaukanisha n'umugore na mukanya turafatana narokaye jewe ndi single I'm still single ndi single na uri single tanya mfate cameraman ujya no muri agent na niyo kwikoza ujya si cana gitagasi mbaje rero je aramwe mu batangasa ndago ana wa diaspora mumpa wa diaspora basi tube nanje ntagata aba diaspora nabo nyene bararenze monana oya ara diaspora afite amahera matari urumva ufiza kurondera mu diaspora no kisabayeho neza mu mahera yiwe amahera mpembwa muri cinema donc aranoshe aragutoshe kure doma pa ndabacorera kamera banda gucorera jewe nabyo ntabwo behind camera no ncorera muri camera sindagendana oya twamara kuri imipera kudiri mite kana imite cyangwa imikaje kana imikaje dukoresha ndagucorera ko kamera bana ikindi kibazo ngiye kubaza umbabarire mava mu sanga ninje mu buzima bwawe muri vie prive ariko biba bikenewe ko wowe uri mu hitmaker uri mu influencer mwiza irifa ko tukubona ko akarorero tukuronse tukavuga tukakubaza ibibazo baba baradutumye ibibazo baba abafana baba bagomba kumenya n'ubuhe bucuti buri lirikesi na DRAM-T sorry DRAM-T ni muririmbyi nje ndumuseneyanse nta bindi ayo nakubwiye ikibahuza kiduzo nuko turi muri entertainment twese turi kuri ni trend ni ikintu kimaze iminsi gica kuri social media aho wikoreye ikiganiro wowe urivugira n'umuntu wavuga ko DRAM-T yakoze ibara ntari bwumve ntari bwanabone aho mani ngenda bisemo kandi manje barambeshera kiyamo si wabyivugiye oya abantu bose bambwira kandi abadanse no kuri station sinzi umuntu yabonye station yanjye navuze ati abantu bose bakwambaza ivyo bintu aho macha inbox bambwira ngo DRAM-T natumba ikiganiro neza ariko DRAM-T ni umuririmbyi mwiza reka tugaruke ko ari umuririmbyi mwiza iri kuravuga bijyanye kuri social media birashaka kwicantuzenye yiwe arashaka kwitakariza nk'abafana uko bamuzi nk'umujene yifashe umujene yifise ukavuga amateka yiwe nkajya vraiment kuri social media numva ko uri kuramwija ariho kimwe uri kurica mu bintu byiwe ndasubiyemo je sivyo kandi abisumo kandi muca mugana mu bitrainingisha namuca mfatiye foto yanje mugenda mushako na DRAM-T mama ngo kesi yavuze ngo donc nanditse kuri station yanje nandika ko so ibintu DRAM-T yagize tunje nivyo byambabaje narabivuze DRAM-T ko yambabaje bivanye n'uko mama wangaje kuri stage akanku no Barire ndenda kubwegera byage no siko wavuze samanzi ndindi ndabivuga umujone sambagije kweki twabonye gasati yawe bivuga kugenda wadi DRAM-T yarambabaje mukumbabaza rero bamamaguye kuri stage aranka kuza hama bazo nyumvirize yase kuza cameraman ijya video utoyishiramo mandu nyumvirize aba munyi watambaza ati niye consequence bakinya kunda guhora nayo tamati aba consequence bakinya kunda guhora nayo niko aba manager bashaka ngo gusponsorize abashaka umujyamana rero cyo kintu je nage no muri hotel bana mujyamana ko mujyana sawa nta kintu nabivuze ko nabivuze wacamvuga yuko je nage muri hotel ndavaye abantu benshi cafata introduction izina Imana bacafata akantu navuze nakaje navuze ngo durambabaje bacafata barifatanya reka tuvuge urusaku duhukuri abafana sibyo
video wavuze ku kinyamakuru ntashimye kuvuga izina ko kitatanze amahera ya promotion wavuze ko DRAM-T yakubwiye ko yifuza gufasha yifuza ko wowe utera imbere ariko atagusaba ikintu kimwe kivuga uku ko oya Imana murambeshe nabivuze n'umumanajwe n'umucumvize neza ni ja introduction magaba wavuze ko DRAM-T yakuriye uri mu maregre si cyo wivugiye mbona mwumvire muzosanga atari DRAM-T navuze ati umumanager yari yansabye kunsponsoriza DRAM-T navuze ko yambabaje yakoze uri wayi nawe ndamukunda ariko ndamwaza bacafata babifatanya rero ibandi cameraman genda umusazi mimi niko fu bose duharire abafana banyu nibagende barabe ke kiganiro bacumvirize neza la unaniangusha sana rezo sosio nitwa Didike hose aba TikTok Snapchat Instagram hose muza kumbwira kuri page yanjye ariko nimero bacha bandondera babimbwira nitwasanga ariko wewe wivugiye igihano apa introduction itangura mucumvirize cyose reka tufate kuri introduction ko introduction biri mu kiganiro bafashe ivyo navuze mvuga ko urya mu manager n'ivya DRAM-T bacafata abayifatanya rete mengani DRAM-T ariko ndavuga ni sawa ngana izo manager navyo niwe yakubwiye ko ashaka ko mujyamana imbere yuko Bige nwari ari mbaje nashaka kubimbaza kana I'm so sorry akiwacu media mumbabarire namwe basi nimunteza sigendengana ndabuze naho ncubu oya nubundi oya ni show business kuryosha iyi industry ariko drama ikicana gukijya kiri hariya ni fo sana ni fo I'm so sorry mana bafana banje nimuza munyanga maze misafana banje bantuka ndago ko bagenda umwana cyamwe uri muri bamwe yavuga ngo ni wifuza ko akubera umwuga azokubera urufunguruzo niko wowe man ibyo bintu DRAM-T nabyumana mwenda cameraman wawe gusa wamwindaga panchi DRAM-T I'm so sorry no kumana DRAM-T no more friend wa man kumshaka kusaka majambo kandi je sa sovuga nkina kimwe mumbabari no friend wa ego cyanyoye n'umugenzi ego n'umugenzi nibuka n'umugabo wibona agomba nshavure no muhabara wa aya nda mufise man ndamufise mu mwanya ari kuvuga ko udafise uwo mukundana abantu bazi uangalie maneno ambao unataka kusema uvuze ngo ukunda abantu bisigura ko abastari bacu batisoneye oya basi simvuze ko batisoneye man bava banandenganya simvuze ko batisoneye barisoneye ariko je nkunda abantu batari muri social media batari muri industry batari mu industry man je mba numva nta kundi bagira nta rukundo bafise tuje nanje mbashaka gukundwa n'umuntu umwe sinzi gusa ko nzomuronka ne akese bisigura ko abastari bose arabahehise no no kusabenshi muri bo nabahehise ariko turabona abagenda bashingiza yego baradishinga numva gwa rukundo bako badafise ruda benshi muri bo savye ko ari bake bazima ariko umustari wa nyawe ntarongoro umustari wa nyawo ni kurondera amafaranga ibisigaye by'abagore ni bari kimwe bari gente rero barababeshe kandi dunu miharaje ngo bari gente muzopfira uko nyine ngo murabari gente nawe uri muri gente kazi ko ujye ushatse uribwa n'ushatse maze imisi nakira message ngo DRAM-T narize ko kuri stat ngo tibasha ndakunda ngo urakunze ngo cyangwa ufise abo wirira gusa uvuye ni si wo bakikujya ni ubaje umujye sigenda bajya byarahindukiye nago umujye sigenda bajya no goodness nanje nawe oya na mahera ufise are kuri akantu mugashira kuri kamera bisigura kuba nafise amahera sintegezo gukundwa oya man uzokundwa nyene gusa nyene umva abana ndi musore mu ivro abana ndi oya uri mwiza pe ariko urukundo utari mwe note sometime sanga ariko rasambuka bisigura ko abakobwa bubo ni mukunda umuntu murabo materialiste mukunda ibintu ndakunda ko sindaronka umuntu nkunda kiretse nka cameraman natanga kumukunda watanga umukunda natanga kumukunda byaraheze nawe nyere sinzi impamvu kamera natanga ko nyegereza nawe natangura guha ibisiro nyonyo ariko urabona ko ari umubeji kameme gitipe kimeze fresh sana nutamwonora ni mwiza mwana mwiza bisigura ko je none abantu njewe akana k'Imana vyu yeah of course je ndi umwana w'Imana wabizi ndabizi awe reka tuve ku bya DRAM-T nawe wereka muzobyijengajengera inbox ariko jewe ndakeneye kubaho kuri abafana bacu badukurikirana kuri Akiwacu Media kugira ngo bamenye ukuri aho guhagaze kuri bigena wabuze kuri DRAM-T bisigura ko je nzomwirondera drama
uramuronda ndamuzane ndamubaze tubana byiza gusumba parce ko abafana ko bimva bitari byo kandi munafite ingorane abafana yo kumviza introduction aba bajose n'abana babi izina ry'Imana bafata ibintu bo wavuze twincamake bafata duterateranye rero utabyumvirije neza wewe utugirana ibindi bintu namwumvikana je ni mu abantu none ugombye kuvuga ko kije kibazo wacishe waburewe oya sina je ibintu nishe ndanavyibuka narabivuze ako bafashe tuntu nagenda avuga ku tuntu batagenda baradufatanya ngo ni DRAM-T ko bazi rero igesije ariko rasirikira DRAM-T ibintu vyindi je ko ico navuye cyo nyene DRAM-T baje kuri nagize kuri stage nabyo nagize byo gukora mu B-face mu ndirimbo nta bindi bya code aho so none yakubabaje gute none ni yakoze yate fana wa DRAM-T cyangwa B-face je navuze mbega ndabemera ko ari babiri B-face and DRAM-T bose urabemera nk'aba legend na ba legend man kandi n'abafana akajambo kamwe kuri B-face I love you so much yo ndamukunda man ndamukunda ukunda nde B-face kandi abantu benshi baramwaka kubera iki jereka ndagwe nimero yiwe tukiri mu kiganiro urayifise ndayifise sawa ori mubwira none ndamukunda nyene kuko none umuntu umukunda man cyapana urukundo kwa mapenzi oya urukundo ko ndamufana tu nabindi ndamufana ko nawe but yani mu baririmbyi benshi bafise imico y'u Burundi nyene nivyo baririmba B-face arimo kandi rero bavuga ko aririmba ibigani bidasobanutse nyene ushaka bwa kanome nsizovuga ewe mara mumba wari gano ko DRAM-T ndo za kumukoza mwita Walaikum salam Basa kumukoza mu muntu DRAM-T I'm so sorry uramukunda ariko ko mubijyamo nyene mane oya nabuze nanerekanye akabonga kanje aho kageze ya tubandanye umwaka uri kurarangira rusigaje ukozi kumubwira umwaka urangire niki twitege iki kuri lirike si bishasha avec na hamwe na mapesa media twitege iki ikintu cyambere kwanza batara following bagenda following icya kabiri hariho filime bahoja gukorera muri Tanzania abantu babonye press conference twarabivuze hari filime bahoja gukora muri Tanzania filime zibiryoshye cyane niyo two turakora mu Burundi two turashotinga ako tuzoyeza muri Tanzania rero izo bitesa kandi hariho channel shasha ngirangire y'umuntu yitwa Kesi Fevrine na Lili Kesi sinzi ko mwongeye twa muri Tanzania nako muri Tanzania gira mu Giswahili mu Cyongereza hajya Lili Kesi n'umuntu azizo ndimi ndagerageza nsisuri naho no bagerageza nzobyiga barandangiriza ko ngiye kukubaza kandi nibaza kuza kwanyishyura nikiye kintu isi yakwigishije isi yanyigishije ikintu yanyigishije ni ukubandana utaravye ikintu na kimwe kuko bifa umuntu ushobora kumwiteze ko ari we nyungu y'ikintu cyawe ushaka ugasanga ni wowe uruhombo rwawe birakunda yeah of course ugasanga ahubwo ni we nyene yani ni we kana gukorora ni wa muntu donc wari wizemo icizere hari n'undi muntu akubonamwo impano akakubona icizere man akakubonamo igindi tara niyo nariye mu nyene ni gukora utaravye côté droite kudacika intege tu yes reka ndagushimire thank you so much nizera ko n'undi munsi nitwagwamagara uzotwitaba ndoza no kurenzo gwagwana uyu mwari ko muradukwikirana kuri Akiwacu Media twangiye murumva ibintu byinshi mwagiye murumva ibyo kisavuga na bimwe mwabara mwibaza kuko atari ivyo ariko ni amwe yadushize muri question ico tubasaba rero banza mugenda kuri channel yacu mugire subscribe share na comment byanyu biratwuzuza icivugo ni cya kindi nyene fasha kuko nagafashije gwagwana